Kuri uyu wa gatanu Volodymyr Zelenskyy yagize urugendo rutunguranye ashika i Jeddah muri Arabia Saudite ariko habera inama igira 32 ihuza ibihugu by'Abarabu, aho vyitezwe yuko azoca yerekeza i Hiroshima mu Buyapani ariko habera inama ibihugu bikize ya G-7. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe ivyizi ngendo Volodymyr Zelenskyy ariko aragira, ariko kandi turaza kwicara cyane ku vy'iyi nama ya G-7 iri kirabera mu Buyapani. Turabira hamwe kandi ibitangazwa na Prighozin arongoye Wagner Group, aho amenyesha ko mu minsi ibiri uyu mugwi uzoba wamaze gufata Bakhmut, ariko ibi bikaba vyamirirwa kure n'igisirikare ca Ukraine, aho naco kimenyesha yuko kiriko kirenyegeza buke buke gifata ibice bimwe n'ibindi mw'uyu muji. Turabira hamwe kandi amakuru agenda avugwa ku y'intambara, aho Nicolas Patrushev asanzwe arongoye inama y'umutekano w'Uburusiya yagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba inyuma y'ibitero vyagiye vyibasira abanyamakuru, ndetse bamwe bakagenda basiga ubuzima. Tugufitiye n'andi makuru agenda avuga ku y'intambara y'Uburusiya na Ukraine, nizeye ko tugiye kubana nawe, ikaze mu biganiro. Mu gihe kuri wa gatanu aribwo inama ihuza ibihugu by'Abarabu yatangura, ni inama yarimwo Bashar al-Assad wa Syria, hari haize imyaka irenga 12 atayitabira bivuye ku bibazo by'umutekano byari imbere mu gihugu, aho abagwanyi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashatse kumukura ku butegetsi akahabona Uburusiya, ndetse n'umutwe wa Wagner nawe aca ahindukira ashigikira byeruye Uburusiya, ndetse aho agenda agaragaza yuko ashigikiye kino gihugu, ndetse haba no mu nama mpuzamakungu. Iyi nama ikaba yariko ibera i Jeddah, aho yarirongowe n'umuganwa Mohammed bin Salman ashobora kuzoragwa ingoma ya Arabia Saudite. Igihugu rero ca Arabia Saudite ni igihugu cagiye cerekana ko atawe gishigikiye muri iyi ntambara, haba igihugu c'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Ukraine, ndetse bikaba bitabujije ko iki gihugu kibandanya kigura igitoro c'Uburusiya kigugwa make, nyuma kikakidandaza ku isoko mpuzamakungu ku mafaranga y'umurengera. Ni inama yariho kugira higwe ku bibazo by'umutekano muke biri mu bihugu by'Abarabu, harimwo ikibazo ca Sudan ndetse na Syria. Aha niho Volodymyr Zelenskyy yafatiye, noneho aza nawe muri iyi nama ya Arab League Summit, aho yakiye ku kibuga c'indege azanwe n'indege y'Abafaransa ya Air France na Mohammed bin Salman. Ihangiro ry'urugendo rero nk'uko bishikirizwa n'ikinyamakuru Reuters akaba ariyo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'Abarabu bitari bwigere bifata uruhara na rumwe, ndetse n'uruhande na rumwe mu intambara, abinginga ngo bashigikire nyabona kino gihugu ca Ukraine. Arabia Saudite n'ibindi bihugu byo mu kigobe c'Abarabu bifata ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine nka crise isanzwe ihangayikishije igihugu c'Uburayi ndetse n'igihugu c'Uburusiya, ko rero batakwiye kubigaragaramwo ndetse no kubishiramwo uruhara na rutoyi. Mu mwaka uheze Arabia Saudite n'ibindi bihugu bigize OPEC+ byafashe ingingo yo kuduza igiciro c'igitoro, ivyatumye igihugu c'Uburusiya cinjiza amafaranga menshi cyane, aho kino gihugu naco nyene gisanzwe kiri mu muryango wa OPEC+ gisanzwe kidandaza igitoro. Mu mwaka uheze nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinginze bikomeye Arabia Saudite n'ibindi bihugu vyo mu kigobe c'Abarabu kugwiza igitoro bacukura, ariko ibi bakaba babiteye ivyatsi, aho kino gihugu ca Arabia Saudite n'ibindi bihugu bigize ikigobe c'Abarabu bisanzwe bigwiriyemwo Abarabu, ndetse harimwo n'Uburusiya nyabuna vyagumyije gukora igitoro gikeyi, amafaranga nayo abandanya aduga. I Jeddah rero niho iyi nama yariko ibera, aho Perezida Volodymyr Zelenskyy yari yanditse ubutumwa kuri Twitter amenyesha yuko ihangiro
yamuzanye hano ari gukomeza imigenderanire y'igihugu cya Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu no gufasha mwirekugwa ry'imbohe ziri muri Crimea igice n'intara Uburusiya bwafashe mu mwaka wa 2014, aho kandi yarazanywe n'ibiganiro by'amahoro no gukingira Islam muri Ukraine ndetse n'ibihugu by'Abarabu. Mu butumwa yashikirije, Volodymyr Zelenskyy yagize ati: Abanya-Ukraine ntabwo bigeze bifuza intambara, ntabwo abasirikare bacu bagiye kwifatira akandi gace, oya, ntabwo kandi twashatse kwigarurira ibindi bice ndetse n'ubutunzi bwabo, oya, ariko ntabwo tuzokwigera na rimwe twemera agasuzuguro ndetse n'ubukoroni. Niyo mpamvu turiko tugwana. Ndazi ko mutahura amarangamutima yacu. Nkeneye kuva aha i Jeddah ntanze nongeye nteye akamo ko gushigikira abanyagihugu bacu na kominote zose z'Abayisilamu bari mu gihugu. Crimea na Tatar bwari ubuce bugwiriyemwo Abayisilamu, ariko Uburusiya bwarafashe Crimea. Bivuze ko abahabaye cyane cyane Abayisilamu, ndazi ko ku isi hari abafutse amaso bavuga yuko ataco bivuze, ariko kominote z'Abayisilamu bari muri Crimea nazo zahuye n'ikibazo. Nifuza ko hano buri wese agira uruhara, nubwo hari abo Uburusiya bushigikiye ko habaho ukwikukira. Aya akaba ari amajambo Volodymyr Zelenskyy yashikirije ubwo yari aha muri ino nama ya Arab Summit League. Bimeze uko mu gihe umushikiranganje w'imigenderanire nawe wa Ukraine Dmitry Kuleba yari muri Portugal kuri uyu wa gatanu, aho yanabonanye na Joao Gomes Gravinho, nawe asanzwe umushikiranganje w'imigenderanire wa Portugal, akabonana kandi na Elena Carreras, bombi bagahurira i Lisbon. Cyari kimujanye no gusaba ibigwanisho bikwiye bizofasha kwigaranzura umwasi mu buseruko bwa Ukraine, aho ibice bitari bike byafashwe. Tukiri mu buseruko bwa Ukraine, imbere yuko tuvuga ivy'inama ya G-7, nuko Evgeny Prighozin asanzwe arongoye umuhari wa Wagner Group yemeza ko Wagner Group itarabasha kugenzura vyuzuye igice ca Bakhmut, ariko biciye ku butumwa bw'amajwi kuri Telegram, Prighozin yemeje ko mu munsi umwe canke ibiri atakabuza Wagner Group ari izo bigenzura uyu muji wose uko wakabaye wa Bakhmut. Yagize ati: Bakhmut ntirafatwa yose, Bakhmut ishobora gufatwa ejo canke ku munsi ukurikiyeho. Hari agace kazwi nka Airplane, iyi ni quartier iri mu buseruko, iri mu burengero, niyo hariko haraberamwo imigwano ikaze. Hana Marial asanzwe ari mu bushikiranganje bwo kwivuna abasi bwa Ukraine, nawe yemeza ko ibitero bikaze biriko bikogwa muri aka gace, ndetse yemeza ko nubwo bagerageza gusubiza inyuma ibitero muri iki gisagara, ingabo z'Uburusiya ziriko zirafata imbere muri kino gisagara ibice bimwe bimwe. Naho Nikolai Patrushev asanzwe arongoye akanama k'umutekano ku Burusiya yagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba inyuma y'ibitero vyishe umunyamakuru w'Uburusiya Vladimir Tatarski ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 i St. Petersburg, ndetse n'inyuma y'umutego w'imodoka wahatswe guhitana umunyamakuru Zakhar Plepin, aho yaragiye gusezera isi ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Vladimir Tatarski yiciwe i St. Petersburg, aho yariko anwa agakawa muri restaurant nyuma yuko igiturika camuhitanye, aho haciye hafatwa umugore Daria Trepova kuba inyuma y'ububisha bw'ibi bitero, nk'uko ibi byatangajwe n'ikinyamakuru RIA Novosti. Naho ngo position zidasanzwe hafi y'uruganda rwa nucleaire rwa Zaporozhye, agace kuva mu kwezi kwa gatanu kari mu minwe y'Uburusiya, ngo ni bisanzwe. Kuri wa 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 uyu mwaka nyene, umushikiranganje wo kwivuna abasi Sergei Shoigu yagendeye position zaho muri
Zaporizhzhia aho yaratwaye ubutumwa bwo gukomeza abasirikare ku rugamba nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru TASS. Tugarutse ku nama ya G7, inama ihuza ibihugu indwi biriko biduga neza mu butunzi ari vy'Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi n'Ubutaliyano. Abakuru b'ibihugu bompi ndetse n'abashikiranganji bakaba bahuriye kuri uyu wa kane mu gisagara ca Hiroshima, aho Ursula von der Leyen nawe akaba yari yashoboye kuhishikira aho Hiroshima, aho kuva k'uyu wa kane ariko habera inama ihuza abakuru b'ibihugu, aho yitabiriwe n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau, Rishi Sunak w'Ubwongereza, Joe Biden w'Ubufaransa, Emmanuel Macron Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emmanuel Macron w'Ubufaransa ndetse na Charles Michel ariko atibagiwe na Olaf Scholz. Ni inama iriko ibera muri Hiroshima, umuji wa nyujijwemwo ibitero mu mwaka w'1945, aho intambara ya kabiri vyatumye ihera, igatuma abantu bashika ibihumbi 140 basiga ubuzima. Iyi nama rero ikaba yatangujwe no gushira ingori z'amashurwe ku cibutso c'ubu bubisha. Ibi vyibutsa akabi k'intambara, aho bicaye hamwe ngo bafatire ibihano. Muri ino nama igihugu c'Uburusiya catanguje intambara muri Ukraine, ndetse banacungira ahantu hakomeye igihugu c'Ubushinwa, na cane cane kwiduga ryaco mu vyerekeye ubutunzi. Rishi Sunak asanzwe umushikiranganji w'Ubwongereza yemeje ko igihugu c'Ubushinwa mutako kiriko kirakora mu kuduga mu vy'ubutunzi, ko rero bakwiye kugicungira hafi. Yagize ati dutegerezwa gucungira hafi iduga ry'Ubushinwa mu vy'ubutunzi n'ukungene bugenda bufata strategy, bibaye rero ko Uburusiya nabwo bufata igitoro nk'ikigwanisho, bibaye vyoba bibangamiye cane gusumba ibihugu vyacu. Iyi nama yatanguye kunamira abantu basize ubuzima mu ntambara haheze amezi 15, basize ubuzima ba Ukraine haheze amezi 15 intambara iriko iraba, aho basavye Uburusiya guhagarika intambara ngo kuko barenze amategeko na charte za ONU. Ibi vyatumye batangura gufatira ibihano igihugu c'Uburusiya, harimwo Ubwongereza bwafashe ingingo yo kutagura amabuye y'agaciro harimo zahabu na diyama z'Uburusiya. Bimeze uko kandi mu gihe muri uyu mwaka ndetse no kuri uyu w'Imana vyitezwe ko Volodymyr Zelenskyy azoshika mu nama ya Hiroshima, akaba azoshika amaso mu yandi n'imbona nkubone, aho atazokwifashisha ibijanye na video conference, nyuma yuko avuye rero hano muri Arabia Saudite, akaba azoca yerekeza aha ariko harabera inama ya G7. Ku yandi makuru nuko ibihugu vya Buraya vyemerewe na Joe Biden kuri uyu wa gatanu yuko bishobora kurungikira igihugu ca Ukraine ibigwanisho vya F-16, naho igihugu c'Ubwongereza kikaba cemeye yuko kizofasha mu myemenyerezo ya gisirikare ku bapilote ba Ukraine kubandanya bahangana n'igihugu c'Uburusiya, kugira ngo babashe kumenya kugenzura no gutwara zino ndege za F-16 zifise ikoranabuhinga zibudasanzwe, hanyuma bakabasha kugenzura igisirikare ndetse no kugwanya umwasi arico igisirikare ca Ukraine. Naho ku yandi makuru nuko Patriotic System yari yashwanyagujwe na misile z'Uburusiya za Kenzahar kuri uyu wa mbere. Umushikiranganji ndetse n'umunyamabanga mukuru muri Pentagon ariwe Sabrina Singh yemeje yuko zino misile za Kenzahar z'Uburusiya koko zakomerekeje bikomeye Patriotic misile y'ubwirinzi igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cahaye igihugu ca Ukraine,
ariko yuko boba barahejeje kongera kuzishirako neza, kuvuga bakaba barongeye kubikora ngo ubu ikaba ishoboye kwirinda ibitero vya Ukraine. Naho kuyu wa gatanu kuyandi makuru nuko misile 28 harimo na drone zarekuwe zinyanyagizwa hirya no hino muri Ukraine, naho 18 ngo zoba zitashoboye gushika kwihangiro zari zifise. Reka tubashimira ko mubanye natwe hano kuri Ibyacu TV, mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, share, like na comment. Turi